ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikira televiziyo Isanganiro kaze mu makuru yo kuri no wa gatandatu tugira tubashikirize nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Nta murundi akwiye kuguma mu buhungiro, ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri wa kane mu masengesho atunganywa buri kwezi n'umugambwe CNDD FDD Evariste Ndayishimiye. Yamenyesheje kandi ko yifuza ko Burundi bwoba igihugu umurundi wese yo kwiyumvamwo mu gisata c'uruja n'uruza, naho basaba ko igitoro coboneka ku rugero rukwiye kugira ibibazo byo kwiyunguruza bigabanuke. Abo ni bamwe mu bunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura baganiye na televiziyo Isanganiro inyuma yaho ibiciro vy'igitoro bidugirijwe mu mwanya muto. Nido rya Amakuru. Basibe kwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu avuga ko atabarundi bakwiye kuguma bari mu buhungiro kuko atamvo yo bituma mu masengesho atunganywa buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi. President Ndayishimiye yavuze ko n'abafashe ibigwanisho bakwiye guheba iyo nzira, ahubwo bakazitabira amatora nibaba bashaka gushikira ku butegetsi. Tumukurikira. Tugomba Uburundi ibintu bihinduke, kibe igihugu umurundi wese yumva ko yiyumvamo. Cece ituma nuno munsi abantu ndababaza nti wewe uri impunzi kubera iki? Mbwira ingorane ufise. Ubu basigaye bivugira ngo ni ubwo butegetsi nibo have ndahaje. Mwarabonye itangazo Rede Tabara yasohoye, bashaka igihugu ngo baba aribo bahaza ku butegetsi. None ubutegetsi ntibwuguruye 2025 amatora bashinga amateka azoba nibanyaruke bitoze. 2027 amatora y'umukuru w'igihugu azoza nibanyaruke bitoze. None ntibashaka ubutegetsi, ninde yabubabujije? Hari umuntu yababujije ushaka gutwara? None urinda kuja kugwana kandi barakugururiye. Urumva ubucucu barakugururiye. Jende ukaturi mu biganiro barantwajije ngo mbeko mudasavye ibiti. Twebwe none ntimwemeye demokrasi, ntimwemeye ko tuzana inzego z'umutekano kugira umwe wese yumve ko atekaniwe mu mutima we mu gihugu cyo cy'abavukiro. Ibindi abene gihugu nibo bazovuga ukwiye gutwara n'udakwiye gutwara. Jenda zico kibazo barakimbaje jene general mukuru wa equipe ati ko mutariko murondera ibiti bitangwa n'Imana be n'abene gihugu. Amakuru twabateguriye arabandanya. Inyamiramabi ngo ntizitegerezwa gukora ku madosi y'amatati kuko ataberekeye. Vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo umutekano mu nama n'abapolisi baherutse kugenwa kurongora abandi. Javendira ko buca yanabasavye kugwanya ingeso yo gufata no gufunga abantu ku misi ya gatanu. Tumukurikira. Ndashima rero bake bagifatwa ngo kuwa gatanu, si benshi cyane ariko ubu ni bake. Abajejwe police judiciaire mugerageze nabo bakeyi basige bafatwa kuwa gatanu navyo bihagarara. Hanyuma ico ndabahamagarira ngaba abajejwe amadosiye nozo peji mubabwire birinde kuja amadosiye civil. Izo dosiye civil bazirondera mwiye kandi mutangire guhana uwo muzosanga yakoze dosiye civil mumufatira ibihana amategeko aratomoye. Mwongere mubihanize nama nakivuze ndakigaruke. Rezo peji babe sensibilize yuko dossier yose yuguruwe muri police judiciaire iherera muri parquet. Nta gipolisi kwisinzima na kimwe kigira reclassement sans suite. Na kimwe. Ivyo ni dora competence ya parquet civil wacu. Warinze umuntu muzana ukamwumviriza murungike muri parke ari ivuga ati cyo genda uko. Mu gisata c'ubutungane ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo irashima ingingo yo kurekura abanyororo 226 by'agateganyo mwibohero rikuru rya Mpimba inyuma yo kubatezurira kuri uyu wa gatanu. Jean-Marie Nshimirimana ariserukira abona ko iyo ngingo yofasha kugabanura ibitigiri by'abafungiwe mu mabohero. Inkuru tubaza Jean de Dieu irakoze.
Inyuma yaho abanyororo 226 ubara bahoze hari abanyororo barekuriwe vy'agateganyo mu ibohero rikuru rya Mpimba kuri uyu wa gatanu ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryagize ico rishikiriza uriserukira imbere y'amategeko arashima iyo ngingo hagatera intege umushikiranganje w'ubutungane nakanyamuneza murumva ko intango y'umushikiranganje vyo ko ari nziza mu misi amaze murumva ko ubutungane abarundi bipfuza ubutungane se barundi yavuze ko ejo bitebuke bugiye kuboneka kandi mwishamwe ntabariza natwe turamuteye intege vyongeye ahamagarira abo batezuriwe kuvavanura n'ivyatumye baja mu mvuto mwishamwe ntabariza twagira dutera kamo ubwa mbere aba batashe bafate nkama impanuro umwunganizi w'umushikiranganje yatanze yuko boshikira mu bikorwa vy'iterambere na cane ko uyu mwaka nyene icubari mukuru w'igihugu cacu yawise uburimye ko nabo boshikira gufata isuka ntibasubire mu marigara cangwe birinde icoba carabazanye ngaha kubw'uwaharanira agateka k'abanyororo iyo ngingo yogabanya ibitigiri birenze vy'abanyororo mu mabohero yisunga inguvu ubushikiranganje buriko burakorana muri ico gisata twe tukavuga tuti mu mabohero vy'ukuri nk'iri bohero turi ko rya Mpimba ibitigiri birimo birarenze ivyari bihagenewe ariko kandi bikaba biri no mu Burundi bwose mugabo tukaba tutanze umwizero turavye inguvu ubushikiranganje buriko burakorana kwejo cangwe hirya yejo ibitigiri vyagenewe mu mabohero ari byo bizoteba bikaba iyo ngingo itezurira vy'agateganyo abanyororo yerekeye abangana 574 mu gihugu cose nk'uko umwunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane yabishikirije. Urakoze mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze kuri iyo nkuru ubukene bw'ibibanza byo kwigiramwo n'abigisha babinonosoye ni bimwe mu ngorane zituma amakaminuza mu Burundi atabaha mu bibanza vya mbere ku rwego mpuzamakungu vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'urongoye kaminuza y'u Burundi gihe hugurugwa icese umwaka w'ishure w'amakaminuza w'2021 ushira w'2022 Kurikira Sanctus Niragira arongoye kaminuza y'u Burundi muri kino gihe ku rwego rw'isi turi mwihiganwa kandi rikomeye cyane hagati y'amakaminuza aho ayafashe ikibanza ca mbere amenyekana abanyeshure bakayahurumbira akihesha iteka no mu batanga akazi twebwe rero mu Burundi turifuza ko tworonka ibibanza vy'imbere nk'uko vyamye na kera na rindi yamara rero ivyo ntibishoboka tugihanganye n'ingorane zari zitwa ko zisanzwe nk'izerekeye ibibanza vyo kwigishirizamwo bidakwiye uburyo bugeneye ubushakashatsi ari buke cyane hano mu gihugu cacu abigisha bacu bataronka akaryo gakwiye ko kuja kurahura ubwenge mu makoraniro mpuzamakungu y'ubuhinga. Tuve mu gisata c'indero tuje mu gisata c'uruja n'uruza abunguruza abantu basaba ko igitoro coboneka kugira ibibazo vyo kwiyunguruza bihere ni mu gihe ibiciro vy'ibitoro vyadugijwe ariko nubu bakavuga ko bitaraboneka ku rugero rukwiye ibituma nubu hakiri ibibazo vyo kwiyunguruza Kurikire bamwe mu baganiriye na televiziyo Isanganiro. Mungu duze igitoro nta ngorane vyahabaye gusa no kwingorane hari gushika umunsi nibwo nuko bakidugije tubona atacahindutse mu kwiyunguruza kw'abantu turamenya yuko naho bakidugije cyo bagihari cyo bafite ko atagihari ivyo navyo nivyo kintu tutaramenya ariko kwa barakidugije ntiyari yo ngorane gusa naho cyo bacaduze kaduga mugawe kaboneka ntaco vyo kwica mugabo urumva n'ubundi bavuze ko cabakidugije hagabo tuzwa y'igitoro mugabo n'ubundi nikiboneke abantu baguma duze imirongo kwa kundi n'ubundi twebwe ndabona ko biracatugoye cyane rwose je iyo ngingo mbona nta kintu kirekire radufasha kubera ibitoro n'ubu tubironka duhangayitse turiko dukorera no mu ruhombo kubera igitoro nitukironka neza ayo dupakirira akaba yagumye yayandi nyene shiza rero bodufasha nk'uko badugije igitoro bakadufasha na bisi bakaraba kandi kantu natwe boturengereza ko kubera n'igitoro n'ubu
ntitukironka neza turacatonda imirongo ku masitasiyo. Iyo bacaduga ariko tukaronka deplacement, we uzozinduka ugenda n'amaguru uja ku kazi, ugorobeza ugenda n'amaguru, none vraiment ubwo buruhe babwita ngwiki. Iyo abavyazimba basi tukabibona, turarushe abantu aya masaha 8 abantu buzuye gutya anya nibara. Urabona ikibazo abanyeshure ubunye bazoronka umwimbu ungana gute, ni danger. Ni hano amakuru twari twabateguriye aciye arangirira. Ndabashimiye kubona mwayakurikiye, abandi shimiye nabafashije kuyegeranya, ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma, mwandanye mugira ibihe vyiza.